kaze nongeye kubakira mu kino cigisho gishasha kivuga ngo ikintu gishasha nyene. Reka tutaratangura dusenge, muri kumwe nanje Shadrach ndacyayisenga. Data mwiza, Mana nzima, tubasabye kugira ngo wakire ishimwe, wakire umunezero wacu waduhaye, twongere tugusubize dushima uko ari we Mana nziza utuyobora ukaduha byose. Dusabye rero ngo utwongere mpemu wawe yera, uduhe kugira ngo atujane mu vy'ijambo ryawe, Mwami nutubabarire aho tutagenze neza, kandi abagwayi muri twe ubakize, abagowe abahuye n'ibibazo Mwami ubahumurize, kugira ngo mu gihe turiko turiga muri kano kanya rino jambo ikintu gishasha, natwe tugirire ikintu gishasha mu mitima yacu, ikitugirire mu miryango yacu, unakitugirire mu babanyi bacu, kugira ngo Mwami hano ubuntu bwawe, amahoro yawe n'ubwami bwawe bwuzure. Mu izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen. Hano rero turiko turasoma muri Zaburi ya 51 umurongo ugira 7 kugeza wa 12. Hano tuhaboneke, tuhasanga Dawidi ariko arasenga Imana yihana ivyaha byo yakoze, nkuko twabibonye muri Samueli wa 2 igice kigira 11 n'igice kigira 12. Aho hose twaguma tubona ko Dawidi yari yabuze ukuntu ashobora kubona amahoro n'uburuhukiro kubera ivyaha yari yakoze. So ico tubona ngaha, turabona ko Dawidi acumva ko yacumuye, akimara kubona Natani aje kumubwira ivyo yamubwiye, yarasenze, yaseze avuga ati Mana wewe ubwawe, wewe Mana yanje niwe nacumuyeko. Kenshi na kenshi turabona iyo dukoze icyaha tukiyumvira cyane rwose kubo twagikoreye, ariko harya nubwo uburemere bw'icyaha bwo twuzura, turakwiye kuraba neza uwo twacumuyeko. N'umwana w'icangazi yavuze ngo nacumuye kuhoraho, nacumuye ku Mana, nacumura kuri data. Nuvuga ko dukwiye kwama dugira iki, turaba Imana cyane cyane. Nitubona Imana no kwihana kwacu uzoba ugufise ikintu gikomeye. Hano bariko bavuga ngo David hano siko turiganwa ko ikintu gishasha, ikintu gishasha cyo mu cyongereza bomwe bavuga ati something new. So dusomye hano tusanga bavuga ngo purge me with hyssop, cyangwa nyeza unyeze by'ukuri, unyeze nse n'urubura, nere nse n'urubura, nongere kumva umunezero wawe n'ivyishimo vyawe, amagufa yanje yongere kugira iki, yongere kugira akamwemwe. Hano Dawidi mvugo yiwe yerekana ko ari y'umuntu arushe, cyaha kiradukanya kiradukuramwo ivyitsa vyose, amahoro, munezero, kubaha Imana iri. Dawidi ariko arabinyoterwa avuga ati ntunyegeze, nunyegeze inyonga zawe, icyaha canje ugikura imbere y'amaso yawe, ceza ugihanagure, umanagure ko kugabitanya kwaje kose. Rema umutima mushasha muri je, umutima mwiza, kandi uvuga ngo Mwami shaka undememwo mpemu ashimitse, mpemu kabisa iwawe angumemo. Hano Dawidi cyari karasaba ni ariko arasaba restoration. Ariko arashaka ko Imana yongera uko yabanye nawe ubwa mbere, yongera akaza Kristo kugira akaba muri we. Ashaka kongera kugira kamwemwe kwa kumva ko wamwidegemvyo cakiruhuko kidashobora kuronkwa n'umunyavyaha. Biri yava ngo nta mahoro y'umunyavyaha. Umunyavyaha yamadende bukiwe, ukora icyaha ataracihana yamafise ubwoba. Dawidi yaravuze ati nubwo nacumuye, nubwo vyananiye, naguye ego, ariko Imana niyizigirwa kandi iriteguye kunyakira. Ino history
biboneka nkaho biriko biraba kanya gato ako vyarabaye igihe kinini. Bana nkaho vyabaye gato yaryamanye na Batsheba saminda aravyara, haza Natani hageraho n'igihe umwana apfiriye, Dawidi yamusengeye igihe kinini, baragandara bava ku kiganda. Bino byose biriko biraba ako guhera igihe yamenye yumvise mpwemu yera mugarutse akabungira ati wacumuye koko Dawidi yari yahaye. Imana iriteze kuturema mu ikintu gisha, ni umutima musha, umutima mushasha nk'uwo tusanga mu Filipi 5:5 kugeza 8. Umugire wa mutima uri muri Kristo Yesu. Ico rero Yesu aturema umutima wiwe, aturemamwo ukubaho kwiwe, aza akaba muri twe, maze natwe tugasanga ico kintu gishasha. Nico Imana yashatse ko wemera kwikurema mu munsi. Senga gose wagerageje umugenzi wanje, senga gose mu gihe uriko urakora icaha, senga. Bamwe uzoba wakubititse wumva atanguvu zo kurekura icaha ufise, maze usenga bavuge ngo n'uburyarya. Oya, Imana ivuga ngo naje gukiza icyazimiye. None ni ryari ukwiye gusemerera rwose kurusha igihe we wazimiye? Arisara gushaka ryo mwanya wazimiye, ni ukwiye gusemerera rwose ukavuga ati Mana yanje, ndoba, zimurura, ngaruri wawe natakaye. Ubona ivyaha vyo kwisi bidashoboka kurekwa no kurekurwa, aho ni ukwiye gusenga cyane. Kandi Imana ifise vyose mu ijuru na hano kwisi, iriteguye kukwakira, irashaka ko urekura ivyisa, ishaka kuyitsigira, ishaka kuyimenya. Senga, nturindire ngo ubanze uvyumve uvyiyumvemwo, senga. Fata ijambo ryayo, soma. Nturindire ngo habe pasiteri ari gusobanurira. Oya, saba kubona Imana, saba kubana nayo, kwirakurindiriye kandi iri hafi. Ikintu gishasha Imana ishaka kukuremamo umutima mushasha, ahari uwibuye yashire umutima woroshe. Ko niko Kristo avuga. Yesu ashaka gushira mu inyankane hagati yawe na Satani. Guruka, yukange, usange, arakwakira. Kadusenge. Data mwiza, Mana nzima, wewe segaba mu mahanga, wewe waturemye tugacumura, kadupfira ku musaraba. Nta kindi gifukamitse hano, nta kindi gifukamitse bano hano, nta kindi kituzanye atari gukizwa nawe. Tugirire ubuntu, tweze tuvugutigwe nawe Mwami. Imitima yacu itandukanye kure n'icaha, twe twiyumvira ko duhagaze, twe twiyumvira ko twize byinshi, twe twiyumvira ko twamenye. Ducishe bugufi kugira ntitugwe. Natwe twumva ko ataco tuzi, twumva ko twabaye ruhebwe, twabaye abadashobora kuza iwawe. Duhumurize, twakire Mwami. Nzanye imitwaro yanje n'iy'abantu bariko baranyumviriza imbere yawe, kugira rino jambo ryo kumenya ko wahaye Dawidi ikintu gishasha ntiripfa ubusa,
wame natwe duhe ikintu gishasha, tugire kukubaha no kwihana vy'ukuri. Data, tegurire aheza maze ufature, tegura imitego Satani yadutetse kugira ngo ikintu gishasha urema muri twebwe camekere muri twe. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisavye. Amen.